zitandatu zirenga ko iminota 10 gusa no studio za Radio Magatamze FM akaye na mwanya ukumviriza amakuru mu Kirundi naye tukashikiriza na mugenzi wacu Icare ekandamuha ikaze ndakuramukije Tofe ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro by'isamirizi Magatamze FM kaze mu makuru y'uno munsi iganekerezo rya gatanu kigarama umwaka wa 2019 naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo kuva kera narindi amakori yamyatangwa ukuri kwamye ivyo navyo n'ivyavuzwe na musanteri wa commune Bugarama mu nama yakoresheje ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane kigarama muri kino gihe cy'urushana haribonekeza ingwara ya malaria ku rugero ruteye ubwoba aho mu bagwayi bashikijana 60 muri bo canke 70 usanga bagwaye ingwara ya malaria nayo ikaba iterwa n'imibu y'ingore. Ingwara zo mu mutwe n'ingwara zishobora gukira mu gihe umugwayi akurikiranwa hakiri kare nazo zikaba ziva cyane ku buzima usanga abantu babayemwo bifadikanije no kunywa ibiyayura mutwe. Arumeri Bigirimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma mukanya idonido ryano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magatamze Reka nongere kubaramutsa amakuru yacu tuyahere mu iterambere rusangi kuva kera narindi amakori yamye atangwa ukuri kwamye ivyo navyo n'ivyavuzwe na musanteri wa commune Bugarama mu nama yakoresheje ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane kigarama akaba yagiriye ko asigura akamaro ko gutanga ikori kandi aranatanga umuco ku yubakwa gisoko y'amagara nijo hashimanira kiza arongoye commune Bugarama akaba yavugiye kuri mikoro mugenzi wacu Ciza Jean reka tumukurikire. Inama tuvuyemwo kuri uyu muhingamo ni inama natumaze mu masata ari make ni inama yari yerekeye abatozwa kori n'abatangisha kori no kuvuga na bene gihugu nka bose bafise ibintu bakora be n'abajejwe igikorwa no kuvuga mu komine cyo kwegeranya amakori n'amatagisi ya komine ubwa mbere bamaze turasigurira bene gihugu bijanye n'ikori yo ryavuye n'amatagisi ubwa mbere twabonye yuko biva kera cyane kuva no mu gihe ca Bibiliya ko bavuga bati vya Sezari wa Sezari vy'Imana babihimana byo byerekana ko hari ibintu byaba bigenewe leta kuvuga amakori n'amatagisi twongera turasigura akamaro kayo nuko agaruka kadufasha mu bintu tishoboreye haba imiti dukoresha kubaka amabarabara ibi by'amashure yubakwa izibibazo za leta hanyuma rero kugira amakora mere neza nuko umwene gihugu abakorera ahantu heza ivyo navyo turabona nk'amatagisi atozwa ku munsi ava mu masoko ivyo navyo biva rero kuntu amasoko abatunganijwe twabonye ko nk'isoko ya Gahuni komine yagerageje kugura ikibanza kikorera ariko rero turazi ko gikomeye cyangwa ku isoko y'amagara aho itameze neza itubatswe mugabo turabise umuhango wa leta aho zo bari kubakira ibarabara rya gatatu rya leta y'igihugu bazosha bubaka n'ibindi bikorwa bindi bitandukanye kuvuga n'isoko y'amagara irimo ubu tubabwira ko abahinga bo muri leta bamaze kuza kuvyiga mbere y'isa tubabwira tubavugarira ko bazoza ku munsi wa kabiri kugira barabe ko ibijanye n'ivyanvironnement kuvuga ibidukikije bizoba vyubahirije n'ukuntu bazoyubaka vyose ibicapo bariko barabikora byose kugira barabe isoko izubakwe neza gose. Muri yo nama nyene haragiye harigwa ukuntu hazotangwa amakori bivanye n'umwe wese akazi asanzwe akora tukaba tubibwirwa n'umunyabigega wa commune Bugarama Minani Emmanuel nawe nyene akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Ciza Jean nawe nyene katumwumvirize. Inama kayikoranyije mu ntumbero yo kumenyesha abatanga kori ibijanye no gutanga ikori bigiye gukorwa muri uku kwezi kwa 12 twisunze umwaka w'amafaranga wa 2019 ushira umwaka wa 2020 nkuko biri mu ngingo ya commune ingingo numero 7 yo muri 2018 ni ingingo yasinyiwe n'abajanama ba commune ku itariki 22 ruheshi muri 2018 iradondagura ibiciro kuri buri bidandazwa ivyo biciro navyo bitunganizwa ku ikori ry'umwaka kwikinga n'amafaranga 1000 ikori ry'umwaka kwipikipiki ikora muri commune Bugarama ni 500 inzu y'idandarizo ni 500 inzu y'idandarizo iri mu kibanza ca commune aho ndavuga nko ku isoko ni 1010 inzu bamweramwe imishatsi 500 inzu berekaniramwo video 1010 ibaziro mu gifaransa bita atelier de menuiserie ni kuva ku 30 gushika ku 50 bivanye n'ingene ingana aho basudirira ni 30 gushika ku 50 bivanye no kuntu ico gikorwa kingana inzu y'uburiro 1010 inzu y'uburiro izi nzu bariramwo inyama abandi bitangwa n'amahoteli 500 akaba ari kurwarwa 500 akaba ari kurwarwa kari mu kibanza ca commune 1010 inzu bavugirizamwo imiziki
ibihumbi 5, inzu basharirizamwo amabateri ibihumbi 20, iyengero ry'ibigazi rikoresha umuyaga nkuba ibihumbi 50, ihinguriro ry'amasabune ibihumbi 30, akayungiro kanikirwako indagara kuva ku bihumbi 10 gusa ku 15, idandarizo ry'ibitoro ibihumbi 100, idandarizo ry'ibiyeri ibihumbi 100, aho ndavuga SSD, resto bar ibihumbi 100, akabare k'ibiyeri kabaye ibihumbi 50, inzu babariramwo atelier de couture ibihumbi 10, igipe c'imoteri ibihumbi 15, igipe gisoza ibihumbi 10, ishiramo ry'abayangayanga ibihumbi 50, urusyo ibihumbi 10, aho banywera amata ibihumbi 5, ishirahamwe ry'abakokayi ibihumbi 10, ishirahamwe ry'abamotari ibihumbi 20, iyandikiro abandi bita secretariat public ibihumbi 20, ibitaro vy'abigenga ibihumbi 50, umutara badandariza ko itomate irengarenga n'ibitunguru ibihumbi 3, aho badandariza ibitenge aho ni mu masoko ibihumbi 5, idandarizo ry'ibinini farmasi ibihumbi 30, ishure ry'abigenga ibihumbi 10, aho banagurira amakinga canke amamoto ibihumbi 10, aho baziganiriza amafaranga kopeke post ibihumbi 50, ikori kunka itunzwe amajana 5. Ivyo nivyo twashoboye gushira ku rutonde rw'ibizotozwa. Reka amakuru yacu tuyatambukire mu gisata c'amagara y'abantu. Muri kino gihe c'urushana haribonekeza ingwara ya malaria ku rugero ruteye ubwoba. Mu bagwayi 100 ugasanga abagwayi 60 canke 70 nibo bagwaye malaria, nayo ikaba iterwa n'imibu y'ingore. Mu kugirira isuku aho tubaye cyane mu gukura ivyatsi n'ibidengeri impande yaho tuba ni bimwe mu bishobora gufasha mu kwirinda iyo ngwara ya malaria. Nkuko tubigirwa na Ciza Samuel asanzwe ari cegera cy'urongoye ivuriro ry'amagara ya mbere, akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Reka tumukurikire. Uravye ahanini nkayi wacu, eka turavye n'igihugu cyose cyane nkayi wacu kuri ivuriro ryacu ry'amagara ya mbere, ahantu ahenshi abagwayi bo batwituye kenshi dusanga ari ingwara ya malaria. Kuko turavye mu bagwayi nk'ijana dusanga turonse nk'abagwayi malaria nka 60 70 ku munsi. Hanyuma turazi yuko ingwara malaria kenshi ari ingwara yica kandi iranyarusa. Ni kuvuga yuko iyo umuntu afashwe na malaria ntiyihutire kwivuza cyane ntiyihutire kwitura ivuriro rimwegereye, hanyuma ngo bamurabe bamuhe imiti hakiri kare, arashoboye no gupfa. Dusanzwe tuzi yuko malaria kenshi tuyandura itewe n'umubu, cyane hariho imibu y'ubwoko bwinshi, mugaba hanini n'umubu w'ingore. Aca yumvira ngo umubu w'ingore ngo niyisara gose ngo kwereke ngo imibu y'ingabo ngo nyingi batera malaria. Niko yaremwe, kuko twese ntufise imibiri imwe, kuko nibikoko nifise imibiri imwe. Hariho rero imibu ishoboye kubika imigera ya malaria n'iyindi idashoboye kubika imigera ya malaria. Bacha bavuga rero kuko tutoye mu mibu yose y'ingore n'ingabo, tukarutoye umugera wa malaria mu mubu w'ingore. Uyu mubu w'ingore rero niwo utera umugera wa malaria. Hanyuma kugira ngo turwanye iyo malaria, ikintu ca mbere twokora iyo umuntu agwaye ni kwitura ivuriro rimwegereye. Ikigira kabiri ni kugerageza hajya ahantu tubaye twagira isuku, cyane nk'ahantu hari ivyatsi byinshi binaga, dufate nk'umwonga. Hanyuma nk'uko gihe c'imvura amazi arashoboye kudengera, cyadengera amazi usanga n'imibu ikigenda ikarikiraho igataha amagi ikamena ayo magi, hanyuma imibu kasha idugira aho hantu. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, ingwara zo mu mutwe ni ingwara zishobora gukira mu gihe umugwayi akurikiranywe hakiri kare, nazo zikaba ziva cyane ku buzima usanga abantu bagenda barabamwo bifatikanije no kunywa ibiyayura mu mutwe. Ndikumana Gilbert yakurikiranye ibijanye n'ingwara zo mu mutwe, aratubwira akagira ko anahanura ugwaruka kwirinda amarigara kuko muri yo habamwo inyigisho mbi zo kunywa ibiyayura mutwe. Nawe akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Ciza. Reka tumukurikire. Ingwara zifatira mu mutwe ziva kuri byinshi, zirashobora kuva ku buzima twaye muri no munsi, ugasanga umuntu arihebuye mu buzima, aciye apanika umutwe, novuga ko aciye avyumvira cyane, ugasanga ubwonko bwe burarushe. Muri ico gihe arashobora kugwara ingwara yo mu mutwe. Nibaza yuko ubuzima twaye muri no munsi ntibworoshe. Nibaza ko muri ico gihe bishitse ugasanga umuntu ariyumviye gushika kure, nibaza ko yogerageza kuvyikuramo kubera ubuzima twaye muri no munsi. Ego buragoye, ariko iyo ubi hari mutwe cyane urashobora kugwara ingwara yo mu mutwe, kandi tukamenya ko ingwara yo mu mutwe nayo umaze kuba uyigwara ni ingwara mu gihe ivuwe hakiri kare irakira, mu gihe itavuwe hakiri kare ntishobora gukira, bigatuma n'ubwo gutwara kwa muganga umuryango agurisha amatongo menshi, mbere n'amazu ugasanga naho baba barahagurishije baronda kuvuza mugabo ntukire. Rero muri ico gihe wogerageza kwegera abagenzi, ukazuraja mu mugwi w'abantu benshi, mukaja mu kiyago cyangwa ukaja kuraba televiziyo
televiziyo cyangwa kumviriza radio kugira ngo wibagire ubuzima ububayemwo muri ico gihe ingwara yo mu mutwe uyikingiye cyane. Ingwara zo mu mutwe ziri kwinshi cyane nkuko nabikubwiye bwa mbere, hari zifatira ku buzima tubayemwo muri no misi, ubuzima usanga butoroshe, hari zifatira ku bantu baba bamenyereye kunywa ibiyayura mutwe, ahantu bavuga nk'inzoga zikaze, itabi bita mu Gifaransa ni les substances psychogènes, mu Kirundi ni nk'urumogi n'inzoga zikaze cyane. Ivyo byose biratuma umuntu ashobora kwandura ingwara yo mu mutwe, kandi ugasanga gukira kwayo itavuye hakiri kare ntibikunze, umuntu akazorinda apfa akigwaye ingwara yo mu mutwe. Na cyane cyane no tangura guhanura nk'abajene, cyane cyane abajene usanga umengo barashushe, kenshi usanga bari mu marigara, usanga bariko banywa inzoga bakiri bato, ntarakwiza n'imyaka 18 ugasanga ari muri groupe y'abajene bariko banywa inzoga zikaze, ariko anywa itabi, ariko anywa urumogi. Rero ico no bahanura nuko uva kuri ayo marigara mbere bakijukira ibikorwa vy'iterambere, cyane cyane bakaja mu mashira hamwe. Muri ico gihe barashobora kwikingira ingwara yo mu mutwe mu gihe bavavanuye niyo ngendo yo marigara, kuko mu marigara ukurayo inyigisho mbi, ukurayo inyifato mbi zituma mbere uja mu buboregwe, tuma uja mu bushurashuzi n'ibindi, bigatuma inyifato zawe ziba mbi cyane. Iyi ni nayo nkuru turangirije ko amakuru y'uno munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, dushimire uruganda rwa Kaduma Gatamze FM rwashoboye kudutorokaniriza ano makuru. Reka nshimire na Arumeri Bigirimana yadufashije kugira ngo amajwi abashikire. Richard Ndayizigenije ndiko ndabashikiriza naho ubutaha. Ngwino muri sanze muri radio Magatamze FM.